Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akazi ho bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe kaze, ndagwaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho dukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho dukurikira uherereye. Turi ku munsi w'Imana, igenekerezo ni iry'icumi na gatandatu z'ukwezi kw'indwi, umwaka ni 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, bigushikiriza kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye, vyose uko vyakabaye ata na kimwe kivuyemwo. Muri ano makuru ndaza kukugezako inkuru nziza, inkuru iteye umunezero, inkuru inejereje cane iriko iravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ni inkuru ivuga ko umunyeshure w'umwigeme yitwa Christella Ndayishimiye yaraye arekuwe. Ni umunyeshure yagerageje gushurashuzwa n'umuyobozi w'ishure yitwa Oscar Nemeyimana, ariko nyene umugambi w'uwo muyobozi w'ishure uramupfubana. Hama rero Christella Ndayishimiye akaba yaritwariye uwo muyobozi w'ishure yitwa Oscar Nemeyimana mu burongozi. Oscar Nemeyimana hama agakora irementanya uwo munyeshure ariwe yitwa Christella Ndayishimiye nyene akajanwa gupfungwa. Akaba yarekuwe nyene ubu ngubu akaba yidegemvya. Naraye kugezako iyo nkuru y'umunezero ariko ku buryo burambuye, ntunyemerere ngugezeko iyi nkuru ivuga ko gutorera umuti ikibazo c'igitoro biri kure nk'ukwezi mu gihugu c'u Burundi. Inyuma y'amezi 18 havugwa ubukene bw'ibitoro, abategetsi b'u Burundi ntibatanga umwizero n'umwe, batanga ibiringo bitagira aho biherera. Abarongoye amashirahamwe yigenga bakaba basaba ko hoba ibiganiro kuri ico kibazo. Mu Burundi umwiheburo no gucika intege birakorana iyo hageze kuvuga ikibazo c'ibitoro. Abanyagihugu bategerezwa kumenyera ibura ry'ibitoro, ariko kandi ku binyoma canke inyishu zo guhunga vy'abategetsi badasiba kwemeza ko ububiko bw'ibitoro vy'u Burundi bwuzuye i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Uko kuri nyene kwarasubiyemwo kuri uwu wa kane n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Hariho abazana ibitoro badakunda igihugu, bahagaritse amakamyo yabo muhira bakananka kuja kukizana muri Tanzania. Ntibari hejuru y'amategeko kandi sintakorwako. Inzego zibijejwe ziri ku kivi kandi umwanya n'umwanya bazorenguka imbere y'ubutungane. Uko akaba ariko vyatangajwe kuri uwu wa kane n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariwe Rosine Guerine Gatoni mu kiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu cabereye mu ntara ya Muramvya hagati mu Burundi. Kubw'ivyo yavuze leta iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo igure amakamyo atwara ibitoro yayo bwite, kandi iriko iritegurira gushiraho ububiko ku gataka k'u Burundi. Aha naho nyene nta kiringo catanzwe. Kubw'abahinga ikibazo kirakomeye ku buryo gisaba kwicarirwa. Ni ingorane iguma ibandanya idahera. Twabaye nk'abana baguma bahendwa. Abarundi bashaka kubona no kuronka ibitoro ariko ntibabikeneye kuvyumva i Dar es Salaam. Na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu kiri mu ntambara, tunafasha mu vyo kugarukana amahoro n'umutekano, nta ngorane gifise c'ibitoro. Bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parisemu riharanira intwaro ibereye. Abenshi mu babikurikiranira hafi bakaba babona ko ikibazo c'igitoro ahubwo gitumwa n'indinganizo mbi hamwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Nayo kandi ntunyemerere ngugezeko kano gakuru keza cane kadushikiye kavuga ko Christella Ndayishimiye yaraye arekuwe. Itangazo risohowe mu kanya n'ubushikiranganji bw'ubutungane rigira riti: umunyeshure Ndayishimiye Christella yararekuwe ku muhingamo w'ejo hahise igenekerezo ry'icumi mu Kakaro 2023. Iryo tangazo rivuga kandi ko Oscar Nemeyimana abandanya kuba arahagaritswe mu mabanga yo kurongora lycée communale Mugendo. Aho ni mu gihe CNIDH nayo yaraye itangaje ko yizeye ko Cour d'appel ya Ngozi izoca ifata mu minwe ikibazo ca harcèlement sexuel, ari vyo kurondera gushurashuzwa nyene cakorewe umunyeshure Christella Ndayishimiye. Twizere ko uyu muyobozi agira aze yakurikiranwa ku mabi yakoreye Christella Ndayishimiye.
ejo Christian Ndayishimiye yari yasohowe ibohero rya Kirundo vyitwa ko ajanywe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Imana ishimwe ko yakoreye mu bakuru ahubwo bikavamwo kumurekura. Amezi 3 yaraheze Christian Ndayishimiye yarabuze gitabara. Kuva ejo mu gatondo twanditse iyi nkuru kuri runo rubuga, abantu benshi cane bariyamirije akarenganyo gakorerwa uwo munyeshure. Imihora myinshi ya WhatsApp, mu magurupe WhatsApp, ni inkuru yakwiragijwe rwiwe ku munsi w'ejo. Ntanyeka ko yashikiriye abakomeye mu Burundi maze inguvu z'ibiturire ziraneshwa. Hari imyanya abiyita ibihangange baneshwa iyo abanyagihugu bahagurukiye ikibazo ari benshi. Hari abantu bakwiriye gushimirwa kuba bino bintu bishobotse. Hari umumenyeshamakuru yitwa King Blaise Iranzi, urubuga King Umurundi, yanditse adahengeshanya kuva muri Ntwarante 2023 amakuru ya Christian Ndayishimiye niwe yatumye twese tuyamenya. Hari ikinyamakuru Jimbere Magazine cashize ahabona icaha Christian Ndayishimiye apfungiwe arico bise kumena amabanga y'akazi, bica bituma twese duhaguruka. Hari na mwebwe mwese mukurikirana runo rubuga kuba muri benshi kandi mukubahuka kuvuga, bituma inkuru ishika kure cane maze abatwara bagafata ingingo. Imana ihezagire uwo wese yagize ico akora ku bwa Christian Ndayishimiye. Abagiye gusenga ntimwibagire gushimira Imana y'umwe arenganuwe n'iteka rya twese. Nayo kandi ati ni inzira irashe yo gushikira urwaruka. Kuri uwa 14 Mukakaro 2023 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari umutumire mu kiganiro cakoreshejwe na Justin Gayere afise imboneshakure iri ku mbuga hwaniro. Ku ruhande rumwe ababonye ico kiganiro barakengurutse ko umukuru w'igihugu hakoze igikorwa ciza, agaragaje ko koko yiyegereza urwaruka nk'uko yama avyivugira ko hari umujama w'urwaruka. Ariko ku rundi ruhande ico kiganiro cakije kuva ahabona. Bamwe bibaza igituma Perezida Ndayishimiye yahisemwo gukorera ikiganiro ku mboneshakure yo ku rubuga hwaniro. Ukwegereza urwaruka ishobora kuba imvo nyamukuru yatumye umukuru w'igihugu ashima kugirira ikiganiro kuri Umukubito TV. Ikimenyamenya, ikiganiro Umukubito cari kimaze iminsi gitumirwamwo urwaruka rwikorera imigambi kandi ruriko ruriteza imbere. Eka ntawobideha ko urwaruka rwa kino gihe rukoresha cane imbuga hwaniro. Kubona Perezida yahisemwo kuhakorera ikiganiro nta gitangaje kirimwo. Niyo nzira irashe yo gushikira abakiri bato. Uko akaba ariko umwanditsi wa Yaga dukesha iyi nkuru abibona. Nayo kandi mu gusozera ano makuru ndagira wowe udukurikiranira ngaha kuri runo rubuga utahure itandukaniro hagati ya connection ya 4G na 5G. Muri Ruheshi 2024 mu Burundi hazoba hashitse ubuhinga bwa connection ya 5G. Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi w'igisata ca leta kiraba ivyo gutumatumanako amakuru ARCT mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabereye i Muramvya kuri uwa 13 Mukakaro 2023. Kubw'uyo muvugizi ivyo bizokorwa mu ntumbero yo gukemura ibibazo vy'umuvuduko muke w'ubuhinga bwibonekeza kuri connection ya 4G isanzwe ikoreshwa kugeza ubu hano mu Burundi. Muti none itandukaniro hagati ya 4G na 5G ni irihe? Itandukaniro rihagaze ku kuba umuvuduko wa internet wa 5G ufise ivyo usumbya wa 4G. Tumwe mu turusho twa connection ya 5G n'utu: 5G ifise umuvuduko wa internet wihuta cane, aho twovuga nk'umwanya wo kuvoma ibintu telechargement uba muto cane. Kuri 5G connection nyene iba ikwiye neza, nticikagurika niyo woba uriko urahamagara umuntu mubonana apere video iguma imeze neza. Akandi karorero, video imara iminota 3 kuri connection y'ubuhinga bwa 4G imara imisegonda 15 mu gihe uriko urayivoma ku buhinga bwa 5G. Iyo video nyene ishika inyuma y'imisegonda 3 gusa. Mu gihe umuntu akoresha connection 5G naho yoba hari mu bantu benshi bariko bakoresha connection nk'iyo, ntaco vyica iguma ifise umuvuduko wo hejuru.
connection ya 5G y'umuntu umwe ifise ubushobozi bwo guha ko abandi bangana inshuro zitatu z'abo connection 4G imwe yashobora guhereza. Akandi karusho gakomeye connection ya 5G itanguye gukoreshwa kubera Akandi karusho gakomeye connection ya 5G itanguye gukoreshwa kubera umuvuduko uri hejuru ifise, bizotuma ibisata bitandukanye bikoresha ubuhinga bwa none vyoroherwa cane cane mu kurungika no kurondera ibintu données. Mwomenya ko kugira umuntu ashobore gukoresha ubuhinga bwa connection 5G hategerezwa kugura telefone ijanye n'ubwo buhinga. Kubera ico abahinga bahanura abantu kugura telefone zakira connection ya 5G.